mwumva ni radiyo ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Aha mu Burundi nyine amatora ashigaje icyumweru, abashumba ba Kiliziya Gatolika y'u Burundi baboneyeho gusaba abashinzwe umutekano gufata kimwe abiyamamaza bose. Ikindi twaneguye kandi kidahumuriza nuko mu mvugo no mu mbyino za bamwe mu biyamamaza harimwe amajambo ashobora kubabaza no gutyoza abandi, amwe yo mbere agashobora no gukabura agatima k'uburwanyi mu bayabwirwa. Musenyeri Yoakimu Ntahondereye ni umushumba wa Diocese ya Muyinga, akaba n'umukuru w'inama y'abepiskopi Gatolika y'u Burundi. Muri Uganda, generali wavuye ku rugerero Henry Tumukunde yaraye afunguwe by'agateganyo. Mu Rwanda, urukiko rwa gisirikari ejo rwatangiye kuburanisha abasirikare baregwa gufata abagore ku ngufu. Ni mukanya mu makuru y'ibiyaga bigari, ariko nk'uko mubizi abanzirizwa nayo hirya no hino ku isi. Nshuti z'ijwi rya Amerika rero koko duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi. Twayateguriwe kandi turayagezwaho na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Mu Rwanda, Theophile Ntirutwa yahoze ahagarariye ishaka FDU inkingi mu gisagara cya Kigali avuga ko mu masaha yegera saa moya z'ijoro kuri uyu wa mbere iwe mu murenge wa Muyumbu mu karere ka Rwamagana hatewe n'abantu bataramenyekana bahicira umuntu. Uko niko yabwiye mugenzi wacu Eric Bagirubusa. Hahise haza abantu bashoreye umuntu witwa Rudasingwa Jean Bosco ari kumwe na mushiki wanjye witwa Nkwanzantira, bahita basunikira mu nzu. Umuturanyi wanjye witwa Rodward Imana wari wicaye ku muryango we, bahita bamufata bamuterera mu nzu, bahita bafata umupasiteri twari kumwe, bahita basunika gusubira mu nzu iwabo, bamutera inkota, bamukubita inyundo nyinshi, donc baramujandagura cyane. Barangiza bavuga ngo twashatse muri mukireka mwagije gufata abandi bose barya batatu yabo barababuka. Maze kubabona nahise nsubira inyuma muri kontwari ndaryama, basohotse bazi ko nta wundi muntu urimo, baradufata baradukingirana. Ubu n'uyu munsi n'uyu mwanya turacyakingirana, kuko ntawe hageze, turi kumwe n'umurambo, amaraso ari kuvirirana. Uretse njyewe abandi mu bo twari kumwe bose bari amaraso menshi cyane, twabuze uwadutabara. Ntabwo twabamenye, haje abantu cyakora bari bambaye imyenda y'igipolisi, bahita bavuga ngo mwese amaboko hejuru. Abo bantu nababonye bakingira, umutima uranjye afite nkikubita hasi ndaryama muri kontwari ahantu. Baraza bandenzaho intebe babapima burungu, abandi baboheye amaboko inyuma n'umuhanda baracyaboshye, abandi basa n'abibohoye ariko baracyari na ya migozi babohesheje gutyo. Harimo abambaye igipolisi n'abandi bambaye imyenda ya gisivili. Igihugu cya Afrika y'Epfo kuva kuri uyu wa mbere cyarinjiye mu ndwi igira indwi hakurikizwa amategeko agamije kugabanya ikwirakwira ry'umugera wa corona. Abategetsi bavuga ko ayo mategeko yagize ihinduka mu kugabanya ubukari bw'uwo mugera, ariko abandi basaba ko bikwiye ko izo ngingo zikurwaho n'ingoga kuko zasizikaje abanyagihugu. Kuri umugambwe Democratic Alliance utavuga rumwe n'ubutegetsi, John Steinhues avuga ko izo ngingo zabaye umutwaro uremereye ku banyagihugu basanzwe bahanzwe n'ubukene hamwe n'ubushomeri. Perezida Cyril Ramaphosa ariko yashikirije kuri uyu wa mbere ko igihugu cinjiye mu gihe y'isi cyo gupima, gusuzuma no kuvura. Abategetsi muri Ethiopia bararungitse za kajugujugu gucucagira imiti ku murwi mushasha w'inzige zateye ibiterwa kandi zigiye gutuma igihugu kija mu bukene bw'ibifungurwa. Abategetsi bavuga ko inzige nyinshi zinjiye mu ntara ya Oromia mu manuko bwa Ethiopia mu ndwi iheze zivuye muri Kenya na Somalia, kandi zatumye ibihumbi by'abanyagihugu bata ingo zabo. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku bifungurwa n'uburimyi FAO rigabisha ko kuva mu kwezi kw'indwi hazoba uwundi mugwi mushasha w'inzige zizokwinjira muri Sudani zivuye muri Arabia Saudite. FAO ivuga ko zishobora kuzokonona ibiterwa hamwe n'indimo abanyagihugu bazeye ko uburaro n'uburamuko. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yatangaje ko kuva kuri uyu wa kabiri itariki 12 z'ukwezi kwa gatanu ikiringo cyo guhagarika imirimo kubera COVID-19 kizorangira mu gihugu cyose. Putin yavuze ko ari ngombwa ko abantu badatakaza ubuzi kandi n'ubutunzi ntibusinzikare. Mu gihe amahinguriro hamwe n'abakora ubwubatsi bitekanijwe ko basubira ku mirimo kuri uyu wa kabiri, abandi bakozi bakorera mu biro bagiye kubandanya bakorera mu ngo zabo. Kaminuza John Hopkins yo muri Amerika ishikiriza ko gushika kuri wa mbere Uburusiya bwagira kane mu bihugu byasinzikajwe n'umugera wa corona. Ibimenyesha makuru mu Bwongereza bishikiriza ko igipolisi mpuzamakungu ca Interpol carungitse umutahe wo guhagarika
umunyamerikakazi yagirizwa kwica umuyabaga w'umwongereza amugonze n'imodoka mu mwaka uheze. Anne Sakolas, umukenyezi w'umudiplomate wa Amerika w'imyaka 42, ashobora kuzofatwa aramutse asohotse Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Sakolas yavuze ko afise ubudahangarwa inyuma y'iryo sanganya ryabaye mu kwezi k'umunani mu Bwongereza, ryatumye haba icuka kibi mu migenderanire hagati y'ivyo bihugu bibiri. Ubwongereza bwasabye ko arungikwa gucirirwa urubanza mu gihugu, ariko umushikiranganji w'imigenderanire ya Amerika n'amakungu Mike Pompeo yaravyanse mu kwezi kwa mbere. Leta y'Ubwongereza yashikirije kuri wa mbere ko itegekanya guhamagarira uwo wese azokwinjira mu gihugu n'indege canke ubwato kubanza kwikumira mu kibanza ca wenyene imisi 14. Abategetsi bashikiriza ko igipolisi kizoza kiragenzura ivyo bibanza. Ishirahamwe rihurikiyemwo abakompanyi y'indege mu Bwongereza ryavuze ko iyo ngingo izokwica uruja n'uruza mpuzamakungu kandi bizosubiza hasi cane ubutunzi bw'igihugu. Aloyizi Bigirimana, urakoze kutegezaho aya makuru yo hirya no hino ku isi. Nshuti zacu, iyi ni radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Usibye ku maradiyo yanyu, mudukurikira no ku rubuga rwa internet wa@radioyacu.voa.com no kuri YouTube na Facebook VOA Radio Yacu. Amakuru y'ibiyaga bigari. Mu Burundi amatora azatangira kuwa gatatu w'icyumweru gitaha, ashigaje rero iminsi 8. Abashumba ba Kiliziya Gatolika b'u Burundi basohoye itangazo rijyanye n'ibi bihe by'amatora, risomwa na Musenyeri Yoakimu Ntahondereye, umushumba wa Diocese ya Muyinga, akaba n'umukuru w'inama y'abepiskopi Gatolika b'u Burundi. Barasaba abashinzwe umutekano gufata kimwe abiyamamaza bose. Iyi nkuru turayigezwaho na mugenzi wacu Desire Hatungimana. Muri iyo jambo Musenyeri Ntahondereye asanzwe arongoye Diocese ya Muyinga amenyesha ko imisi 15 irangiye abanyapolitike ndwi bariko bahiganirwa ikibanza c'umukuru w'igihugu muri rusangi bashima ingene bavyitwayemwo, ariko hari n'ibindi abasenyeri banegura nk'uko tubishikirizwa na Musenyeri Yoakimu Ntahondereye. Ibidatunganye twagaye ni nk'uko tihanganiranira kw'abatavuga rumwe mu vya politike bamwe bamwe. Turababazwa cyane nuko uko kutihanganiranira kwashikanye bamwe muri abo ku rugero rwo gutana mu mitwe, bagakomerekanya, mbere hamwe no kwicana bakicana umengo nta cyamira. Turateye ivyatsi kandi inyuruzwa ry'abantu ryabaye hamwe, umwe we mbere muri bo akaba yatowe ikiziga heza iminsi 4. Turaneguye kandi ugusotorana, ugutotezanya no kuburabuzanya byabaye hamwe, abashinzwe kubanguranya no guhana nabo bikabagora kubishira mu ngiro ataguhengamira kuri nkunzi. Ikindi twaneguye kandi kidahumuriza nuko mu mvugo no mu mbyino za bamwe mu biyamamaza hari bamwe yo mbere agashobora no gukabura agatima k'uburwanyi mu bayabwirwa. Kubera iyo yose banegura, abasenyeri barafise ico bahanura. Icya mbere duhanuye nuko abo bose bariko bariyamamaza be n'abanywanyi babo bo kubaha kandi bakubahiriza ubuzima bw'umuntu n'agateka kiwe uwo ari we wese nuko angana kose. Raba Gaudium et Spes agace ka 27 akarongo ka 3. Bibuke ko ubwo buzima ari katihabwa. Ubuzima tubuhabwa n'Imana kandi niyo yonyene ifise uburenganzira bwo kubusubirako. Ivyo uko mu gihugu cyacu mengo kwica ntacyo kukivuze babigira umuziro. Icya kabiri nuko abo bose bariko bariyamamaza kumwe n'abanywanyi babo bo kubahiriza ingingo zose z'itegeko rigenga amatora be n'amasezerano ngenganyifato abo biyamamaza bagiriraniye hagati yabo atagahato. Abategetsi nabo be n'abashinzwe umutekano bagahanura canke bagahana co kimwe ababirenze ko bose atamwana n'ikinono. Musenyeri Ntahondereye asaba abajejwe gutunganya amatora kuhabera abashingantahe b'ukuri. Asaba ashimitse ko inyuma y'amatora abahiganywe bo kwigisha abanywanyi babo gushiraho intahe ishize. Abashinzwe gutunganya amatora be n'abategetsi nabo bagume barikanuye kugira ngo habeho ukwishira n'ukwizana kuri bose kandi abahiganwa bafatwe kumwe mu butungane. Twarabisabye mu itangazo twashikirije ku munsi mukuru wa Pasika, none n'ubu
turabigarutseko kuko birahambaye. Icyanyuma tutodeha nukubasaba dushimitse kwitegurira kwemera gushiraho abarekuriwe gutora bazoba bashize, ntihagire uwudukwegera uruhagarara n'intambara. Nimwirinde kwemeza abanywanyi banyu yuko byanse bikunze ari mwebwe mutegerezwa gutsinda. Mwongere mubasubire kwa hakiri kare, mubakebure, mubabuze kugumuka. Uwuzoba adashimye ibyavuye muri ayo matora yitura ubutungane, maze nabwo bumutunganirize neza. Inama n'ingingo bize bisumba ingimba. Abasenyeri Katolika b'u Burundi barasaba kandi abamenyesha makuru bajejwe gutanga amajambo mu menyesha makuru vya leta kubikora atankunzi, niho bazoba biyambitse umutamana. Abasenyeri bahanura abamenyesha makuru ko n'uwitiyamamaje ubivuga atakurya umunwa, niho abarundi bazomenya ukuri. Desirato Ngimana, Kigali, Ijwi ry'Amerika. Desirato Ngimana, tube tugumanye utubwire uko wakurikiranye ejo bamwe mu bahatanira umwanya w'umukuru w'igihugu uko rero biyamamaje. Leonce Ngendakumana yari muri komine Rugombo, intara ya Cibitoke. Rwasa Agaton yiyamamarije mu ntara ya Rutana. Desire, umwanya no wawe. Akona kamwe karangwa ku kibuga cy'umupira w'amaguru ca Rongero muri komine Rutana mu ntara Rutana, aho agatogwasa wa senere yamamarije. Yemereye abanywanyi biwe ko aramutse atsinze ivyo adakekeranya azofasha cyane igisata cy'uburimyi n'ubworozi. Muri ivyo bisata akamenyesha ko ihangiro ryiwe azoba yarishitseko n'abarundi baronka umusesekara mbere bagashorera n'amakungu. Uyu munsi turavuga ngo abarundi ngo nabarimyi, abarundi ngo naborozi. Ndagenda babwire yuko nk'uraba nko ku gice cy'aborozi ku karorero. Aha twose twovuga tuti abarundi twese tunywa amata, tworonka amata dukwiye. Urumva ko ubwo bworozi buracari hasi cyane. Ubwo bworozi rero bubwiza kuzamuka, ibikenewe ku barundi bose biboneke, n'ibishobora gushorwa no mu mahanga biboneke. Aho niho tuzoba twateje imbere by'ukuri ubworozi. Uburimyi turarima ibitoke tukavanga n'imyumbati n'amateke n'iki. Ukavuga ati je mu rugo iwanje ndikwije sinjya gusuma. Mugabo ubwo burimyi ugasanga nubwo wowe uraruriye ugahaga nacyo bugufasha. Hageze yuko ugura uniforme y'umwana ugasanga uriko baca kwambambira umugenzi tinyabona araba ko wongurana. Ugwaye ugasanga ni kibazo inyene woja kwivuza. Ni byiza rero yuko umwe wese icyo akora, nimba ari umurimyi, nimba ari umurovyi, nimba ari umworozi, nimba ari umumekanisi, nimba ari inde, uwo mwuga arangura umuha amahirwe yo gushobora kwikenura mu byo akeneye byose. Mu ntara Cibitoke mu burengero bw'u Burundi, aho Leonce Ngendakumana wa Frodebu yiyamamarije, yemereye abanyacibitoke intara ihananuwe n'u Rwanda ko azokora ibishoboka byose kugira imigenderanire isubire kunaguka, abanyacibitoke bongere bagenderanire n'ababanyi babo b'u Rwanda. Ariko dukeneye kumenya igituma kuva ku ndwara za cyane kujya ku ndwara z'abakoroni, indwara za gisirikare, indwara za demokarasi, igituma umunyagihugu aguma mu buca ekweye. Ugasanga bamwe bashyize imbere batabigereza uz'amabuye bagira ataraboneka, amafaranga y'igihumbi barakongera n'agahangwa aho itunga ryigwa amasoko bumvisinyiraho bakarandagura ukamenga ni imana zacu. Nicyo gituma ingingo ya mbere tuzofata cyangwa uburundi bwe zuguruye abantu bagize bakizana bakatiyo bashaka bakiyugarana, abantu bariyugaranye n'umukuru w'igihugu nyirabuganye. Ingingo ya mbere tuzofata ni ugusubiza ijambo umunyagihugu. Abanyagihugu barazi ijambo nta jambo mubi. Ikindi Leonce Ngendakumana yamenyesheje kuzokora aramutse atowe no guha agateka abakozi ba leta bagasubira kumva ko amashuri bize batataye umwanya. Aba barimu basuzugurwa batabonetse ngo bigisha abantu aho bigisha ubwenge ntibuba. Bagasanga umwarimu atera umupira ngo nuko atizi n'abakora amasaha 28 kuri 28. Ubu abacamanza nta jambo bagifite, ngo urubanza arinda gukuri telefone ngo ndaruce gute. Kera umuganga ushyize kwa muganga urwaye wamukiza, ariko ubu ushyize ngo tongera amahirwe gutaha.
mbere yo kubasubiza ijambo kuko nibo bene igihugu kuno musi ugira wa 15 w'imyamamazo umukandida wa CNDD-FDD Ndayishimiye yari mu ntara y'Amakamba. Dedone Nahimana yigenga nawe akaba yagiye mu ntara ya Mwaro muri komine ya Kayokwe mu gihe Gaston Sindi mu Wayiprona yamamarije Imatana mu ntara ya Bururi. Desiratunimana, Kigali, Ijwi ry'Amerika. Tuve mu Burundi tujye mu Rwanda aho ejo urukiko rwa gisirikare rwicaye i Kanombe rwatangiye kuburanisha abasirikare batatu n'umusivili umwe baregwa gufata abagore ku ngufu mu kagari ka Kangondo ya kabiri mu mujyi wa Kigali. Mugenzi wacu Asumta Kaboyi yakurikiranye iburanisha. Bose bagejejwe mu rukiko bambaye udupfukamunwa mu rwego rwo kwirinda ikwirakwizwa rya COVID-19. Bari bicaye mu buryo hagati y'umuntu n'undi hasigaramo metero irenga. Ni nako byari byifashe ku bagize inteko y'iburanisha, abashinjacyaha, abunganira abaregwa ndetse n'abanyamakuru bari baje kumva urubanza. Ubushinjacyaha bwavuze ko aba basirikare bashinjwa guhohotera abatuye mu mudugudu wa Kangondo ya kabiri ahazwi nka Barnyayi. Ku isonga ubushinjacyaha burega Private Ndayishimye Patrick na Nishimwe Fideli icyaha cyo kurema umutwe w'abagizi ba nabi no kuwujyamo, gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato, icyaha cyo gukubita no gukomeretsa ku bushake, kwinjira mu nzu y'undi mu buryo butemewe n'amategeko, icyaha cyo kwiba n'icyaha cyo guta izamu no kudakurikiza amabwiriza y'izamu. Ubushinjacyaha buvuga ko abasirikare Private Ndayishimye Patrick na Nishimwe Fideli bataye akazi aho bari babashyize mu ijoro bakajya muri Kangondo ya kabiri. Aba basirikare babiri baregwa no ku matariki anyuranye ko bajyaga muri aka kagari bakinjira mu nzu z'abagore abagabo bahasanze bakabakubita hanyuma bakasambanya abo bagore ku gahato. Abandi basirikare batatu n'umusivili umwe ubushinjacyaha buvuga ko bakurikiranyeho ubufatanyacyaha kuko basigaraga hanze bacungira umutekano babaga binjiye mu nzu mu bikorwa by'ubusambanyi. Ubushinjacyaha busobanura ko nubwo abarega batari bazi amazina y'ababakoreye ibyaha ariko bajyanwe mu kigo cya gisirikare babagamo, bababereka bari kumwe n'abandi basirikare benshi, buri wese akagenda akora kuwo yabonye. Ubushinjacyaha bukagaragaza urutonde rw'abantu barenga 10 bavuze uruhare rw'aba basirikare. Aho ni naho buhera buvuga ko abaregwa bakekwaho gukora ibyaha bikomeye bityo bagasabirwa kuba bafunze by'agateganyo iminsi 30. Urukiko rwatanze umwanya abaregwa ngo bagire icyo bavuga ku byaha baregwa. Bose uko ari 6 bahakana ibyaha. Ndayishimye Patrick ufatwa nk'uyobora bagenzi be yakanye ibyaha aregwa, avuga ko nta kuntu yasambanya umugore ufite umugabo buri munsi ataramwirukana. Yanongeyeho ko abo bamuregana nawe bamwe aribwo bari bakirangiza amasomo ya gisirikare bataratangira akazi. Yavuze ko mu matariki bamuregeraho yo mu kwa gatatu atigeze ajya Kangondo ya kabiri, ko gusa yari asanzwe atembererayo. Yongeyeho ko yahaherukaga mu kwezi kwa mbere n'ukwa kabiri kandi yagiye atari mu kazi. Naho mugenzi we Nishimwe Fideli we yabwiye urugendo z'ukwezi kwa kabiri akagira mu kigo ikami tariki ya 4 z'ukwezi kwa gatatu aho yamaze ibyumweru 2 aruhuka. Bagenzi babo basigaye nabo bavuze ko batigeze bajya muri ibi byaha baregwa. Umusivili umwe wari witabye urukiko Ntakazireho Donati yahakanye ibyaha aregwa, avuga ko atari kujya mu mutwe w'abagizi ba nabi hamwe n'abasirikare kuko atarabazi. Gusa yashinje Private Patrick Ndayishimiye ko yamubonye akubita abo basore babiri yabicaje hasi ngo yari ku irondo mu kagara tuyemo ka Kangondo ya kabiri, ariko hakana ko atabonye abo basirikare bafata abagore ku ngufu. Umwunganizi w'abaregwa yavuze ko nta kintu na kimwe kigaragaza intego yo kureba umutwe w'abagizi ba nabi abasirikare bari bafite, bityo ko nta mpamvu n'imwe ubushinjacyaha bugaragaza bubahamya iki cyaha. Ku cyaha cyo guta izamu yavuze ko kuba iperereza rya gisirikare ritarigeze rimenya ko habayeho guta akazi, ibyo ubushinjacyaha buvuga bitaba impamvu zikomeye zishingirwaho mu kubahamya iki cyaha. Ku cyaha cyo gusambanya ku gahato yavuze ko ukurikije uko iperereza riteye bemeranye n'ibyo ubushinjacyaha bwabonye ashingiye ku biri mu nyandiko mvuga by'abakorewe ibyaha, aho asanga ko iperereza rigikomeje rikazagaragaza ibimenyetso byisumbuyeho bishinja cyangwa bishinjura. Buri wese mu baregwa nawe yagiye atanga impamvu asanga akwiye gufungurwa by'agateganyo. Bose bahurije ko aho baba hazwi ko baboneka mu gihe cyose urukiko rwabakenera kandi ko barekuwe by'agateganyo babasha kubonana n'imiryango yabo. Ubushinjacyaha bwasabye urukiko ko nyuma y'impamvu zikomeye zagaragajwe bazafata umwanzuro wo kubafunga mu gihe cy'iminsi 30 kugira ngo hategurwe urubanza, by'umwihariko kuri Private Ndayishimiye we ukaba waba umwanya mwiza wo kugira ngo yitekerezeho adakomeza gukora ibyaha. Mu mwaka wa 2018 nabwo yari yahamwe n'icyaha cyo guhishira ibintu byibwe. Urukiko rwavuze ko ruzatangaza umwanzuro warwo kuri uyu wa gatatu.
Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika i Kigali. Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'Ijwi ry'Amerika. Mbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi ry'Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi vyumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 12424441 Ijwi ry'Amerika ni radio yanyu. Noneho tujye muri Uganda. Urukiko rukuru rwaraye rurekuye by'agateganyo general wavuye ku rugerero Henry Tumukunde wigeze kuyobora urwego rw'ubutasi rwa gisirikari mu cyongereza bita Chieftaincy of Military Intelligence CMI mu magambo ahinnye. Tumukunde yafunzwe mu kwezi kwa gatatu gushize ashinjwa icyaha cy'ubugambanyi. Ibindi kuri iyi nkuru tubibaze mugenzi wacu Inyashyusi Bahizi, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika mu gihugu cya Uganda. Lieutenant General Henry Tumukunde yagaragaye ku murongo wa video usigaye ukoreshwa n'inkiko gukimanza z'abafungwa batabanje kuzanwa mu nkiko kubera icyorezo cya corona. Yabonekaga nk'unaniwe. Yari inshuro ya kane kuvaho yafungiwe mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka asaba kurekurwa by'agateganyo, ariko umucamanza ntabimwemerere. Agisaba kurekurwa bwa mbere kugira ngo aburane ava hanze, umucamanza Wilson Kwesiga yamusabye abamwishingira batatu bose b'abasirikare kandi bari ku rwego nk'urwe rwa Lieutenant General mu gisirikare cyangwa barurenze kandi bakiri mu gisirikare, banagombaga kuzana urwandiko rw'umugaba w'ingabo rubemerera kumwishingira. Abunganira bwana Tumukunde mu by'amategeko baje kunenga iby'urukiko rwasabye kugira ngo rumurekure, bavuga ko byari bikabije cyane kandi ko ari nta musirikare ugikorera leta wajaga kwemera ku kazi mu gihe Tumukunde we igisirikare yagisezereye kera. Lieutenant General Henry Tumukunde wabayeho umukuru w'ikigo cya gisirikare gishinzwe iperereza mu gihugu, akanaza kuba na minisitiri ushinzwe umutekano w'igihugu kugeza mu mwaka wa 2018, ashinjwa icyaha cyo gushaka guhirika ubutegetsi bwa Perezida Museveni akoresheje ingufu hamwe no gutunga imbunda atabyemerewe n'amategeko. Icyaha cy'ubugambanyi ngo yagikoze mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka ko yafatiwemo akimara gutangaza ko aziyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu mu matora y'umwaka utaha. Ubwo yatangaga ikiganiro kuri televiziyo ashinjwa kuba yaravuze ko yaza kuba ari umutegetsi w'igihugu cy'u Rwanda kuri ubu yajaga gushyigikira umuntu wese ushaka gukuraho Perezida Museveni. Ayo magambo ukurikije ubushinjacyaha ngo yashatse guhamagariza igihugu cy'u Rwanda gukoresha ingufu gukuraho ubutegetsi bwa Perezida Museveni. Nibutse ko icyo gihe umwuka wari mubi cyane hagati y'ibihugu byombi kandi na n'ubu umuti w'amatati uri hagati y'ibihugu by'ibituranyi akaba utaraboneka. Nyamara ubushinjacyaha bwari bwanze ko uyu mujenerali unafite ubumwe n'umufasha wa Perezida Museveni yarekurwa by'agateganyo, buvuga ko butari bwarangiza gukora iperereza, ariko umucamanza ibyo yabiteye utwatsi avuga ko mu minsi 60 ishize ari muri gereza iperereza ryagombaga kuba ryararangiye. Aho umucamanza Wilson Kwesiga yahise ategeka ko Tumukunde arekurwa, ariko agasiga igitabo cye cy'inzira mu rukiko kandi aza no kwemerera abantu batatu baje kumwishingira barimo umufasha we, murumuna we hamwe n'inshuti y'urugo. Ntibiramenyekana niba uku gufungwa kwa Tumukunde kugiye kugira ingaruka ku mugambi wo kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu mutwe. Nibutse ko benshi mu banyapolitike bapinga Perezida Museveni bakunze gufungwa bashinjwa kugambanira ubutegetsi, ariko izo manza zose zibesige umaze guhangana na Museveni inshuro enye zose, ariko kuba ashinjwa ibyaha bitandukanye bya politike birimo no kugambanira igihugu ntibimubuza kwiyamamaza. Ignatius Bahizi, Ijwi ry'Amerika, Uganda.